Yes bakunzi b'Indundi TV ndabaramukije nongera nkaba namwiriwe bivanye naho muririye nkuko mubizi twaba turaturekaza amakuru atandukanye yerekeye kubamenyereza ku bakunzi b'imigwi itandukanye ndetse no ku barongozi b'imigwi itandukanye. Uno munsi twaba twerekeje Tumba Watenga ni muri province ya Bujumbura Irare aho hari amakuru ariko aravuga yuko umumenyereza w'umugwi wa Interstar Bimenyimana Robert yamaze kuba ahagarika akazi kumenyereza mu mugwi wa Interstar. Twaba twagiye kumuraba iwiwe kugira ashobe guduha umuco kuvyerekeye ingorane asanzwe afitaniye n'umugwi wa Interstar. Nihangane kweli cyane bacisha. Isamu. Ni mori. Mwitwa bana. Manirakiza Gerard. Manirakiza Gerard. Ujeje ugi hano Mutumba Watenga. Je ndi umunyumba kumi. Nyumba kumi twe turanondera umumenyereza w'umugwi wa Interstar Bimenyimana Robert. Wobuzi ahaba. Ego cyane ndabizi. Urashaka kutwereka? Aba haruguru gatoyi urenganye gatoyi kwa Arawi ucuhashika. Uhatwere. Egome. Tugenda. Na hanyene. Gaz aha niho kwa kocha Robert uyu n'umuduga wiwe asanzwe aba hano ku Mutumba Watenga ni muri province ya Bujumbura Rirare. Bebe. Sawa. Odinga. Karibu. Kocha. Niache. Amakuru yawe. Uri umushakashatsi. Wa uyaje gute? Uruntokiyawa. Kocha. Ari amakuru ariko avuga twaje kurondera amakuru hano kuko ari amakuru yatanguye kuvugwa kuva mu gatondo yuko umumenyereza Bimenyimana Robert naza kuboneka mu rukino ruza guhuza umugwi wiwe wa Interstar asanzwe amenyereza ndetse no mugwi wa Bumamuru. Twaciye tuvuga ati reka turondere aho Bimenyimana Robert aba kugira atanga umuco kuri ivyo bintu biho biramuvugwako. Yes nkuko tatwababwiye yuko tuko turarondera umumenyereza w'umugwa Interstar twayishikiye ahaba akaba asanzwe haba ku Mutumba Watenga ni muri province ya Bujumbura Rirale. Kocha twishikiye wawe twabonye yuko umaze kubaka naho inzu itarahera ariko turabona yuko wateye intambwe koko. Congratulations. Murakoze cyane kandi karibu kwanza cyambere ndatangaye mwashisi no gute cyane nawe urafise agaparcelle. Apana urabona yuko hari amakuru amazi imisi ariko aravugwa yuko kocha umumenyereza w'umugwa Interstar Bimenyimana Robert yarahagaritse kumenyereza umugwa Interstar. Turavuga ati ni ngombwa yuko turondera ahaba kugira ashobore gutanga umuco mbere. Hari n'amakuru yaramusavuga yuko mu gatondo yuko Bimenyimana Robert naza kuboneka mu rukino ruza guhuza umugwa Interstar ndetse n'umugwi wa Bumamuru. Uno munsi ni rukino ruza kuba isaha 9. Turavuga ati dutegeza kurondera vyanga bikunda tutegeza kurendera ahaba Bimenyimana Robert kugira atanga umuco kuko si bwa mbere Bimenyimana Robert ahagarika imimenyerezo mu mugwi wa Interstar. Rero twaje kurondera amakuru tubaze impamvu yoba yatumye Bimenyimana Robert ahagarika kumenyereza umugwi wa Interstar muge tuzi yuko haramaze gushigwa uburongozi bushasha ndetse na komite shasha. Byo bimeze gute? Nibyo ntubeshe nibaza yuko kuva nk'inye match ya dimanche twahura na Buja City naciye mpagarika
naciye mpagarika bivanye yuko ntashobora kubandanya nkora ntariko naronka agashara kuko umukozi agirwa n'impembo ngira nivyo ubona unsanze ku gatumba homba urabona ko mba muri chantier ndafise abana ndafise umuryango nkenera uburyo eka nakazi kanje kamisi yose kuva ngaha mu Itenga uja kuraba amamatch kuri stade ni kure ukoresha ibitoro vyinshi kenshi ndaja kuri stade mbangiye kwiga mu kazi kamisi mbangiye kwiga imigwi tuzoba duhura nayo bigatuma yuko nkoresha uburyo rero naravye kuguma nkora ata gashahara ndavuga nti reka mpagarike kandi nasanzwe naragwa après match natashe nasaraye lendi nari ingwaye niriwe kwa muganga ariko sinari kubwira umuntu wari wose kuko nivyo nama navuze nta kintu mpora mbona bahindura cyo gituma nafashe ingingo ndavuga nti reka mbanze nduhuke nibitunganya neza nimba ndumukozi koko baranshimye nibitunganya neza bagakora ivyo twumvikanye nzoheza ngaruke canke barondera ubundi kuko Interestare n'umugwe nkunda ndakunda abarongozi ndakunda abafana ndakunda abakinyi reka ni muri famille cyane Interestare ntagiriye ubuzima bwiza malgré yuko bishikanye n'umukozi akavuga ati ko adashimishije n'ingene ariko arafatwa reka mpagarike gatoya kuva aho uhabwa amasezerano yo kumenyereza umugwi wa Interestare nta n'ukwezi kumwe waraguhemba kuva tugiranye amasezerano nibaza yuko Fazari iheze batarampemba Fazari nta kwezi nakumwe ndigira mpemba kirese yuko mukuza muri Interestare ku burongozi bumwe bwa kera baraye bampaye recrutement idufaranga dukeya natwe tudufaranga twumvikanye twanakwiye harabuzemo amafaranga makeya ayo niyo mahera mperuka gukora muri Interestare muga Fazari yose iraheze ntaronse umushara n'umwe w'ukwezi nakumwe hamande y'uburongozi bwa Juma Murisho inyuma yaho hakiye hubakwa canke hakiye haba komite nshasha irongowe na Deonge Ndahayo yahoza ari umuyobozi w'umugwi wa Interestare kuva kera mbega nta masezerano yandi mwagiraniye na Deo Ngendahayo nibaza yuko bo tuba twagiranye amasezerano yari umusekretere w'umudamu nawe yabandanije muri komite nshasha yaza kutangiye tabindi bishasha twabandanyirije kuri bijyanye n'itwa twarumvikanye kuko Interestare ntiyari ya Murisho Interestare ifise komite executive nibaza yuko arico gituma twabandanije kuri amasezerano twari dufitaniye kugira nsubire kugaruka twumvikanye yuko ibibazo bigiye kuva mu nzira ariko mbona ko Fazari igira ihere nya bibazo bitarava mu nzira kuva ngaruse nkiye match zishika kuri 4 nibatari 5 kandi nibaza yuko umwimba tari mubi cyane sinoguma nkorera gutyo rero muri ico gifuri kimeze gutyo mfise nanje uko ntegeza kwitunganya mu buzima bwa misi yose umaze kuronka kage ko guhura na Deonge Ndahayo sanze rongoye umugwi wa Interestare kugira umuyagira ingorane usanze ufise mu mugwi wa Interestare kujya bamavuga ati umugabo agirwa ni banga nibaza ko tumaze guhura turamaze kuvugana ariko n'uburenganzira bwanje tuvuganye n'umuntu nkakumviriza hama nkarindira nkabona nta action ugize ndiko ndakora nitanga tafise uburenganzira bwo guhagarika kuko ndumuntu kandi nta munsi numwe ntaha kuri match nta saraye nta imisi yose nta saraye ngira abara baza kurora match barabona yuko na jemba ndiko ndawukina nivyo rero byatumye mvuga nti reka mbangire kandi abamenyereza barahari benshi reka mbangire nibabona ko bikenewe bazoheza abantunganirize hama mbandanye mu mugwi kazi birumvikana mwashoye kumva ivyo kocha Bimenyimana Robert yashoye kuyaga akuva atangura kumenyereza umugwi wa Interestare kocha Bimenyimana Robert nararonka n'umushahara w'ukwezi kumwe wo kumenyereza umugwi wa Interestare mu gihe asanzwe afise famille asanzwe afise inzu ariko arubaka twajiwe yiwe turabona yuko arashari muri chantier inzo nirahera asanzwe afise imodoka ikeni gitoro kocha nubuhe butumwa kumbure woha abakunzi b'umugwi wa Interestare nibaza yuko sindiko ndabarega kwanze cyambere kuko ndazi nabo nyene harimo abantu bijunja n'ijambo bamenyera ibintu vya football kandi nibaza ko football y'iki gihe ateremwe ya kera football y'iki gihe nakazi ukora kugira ubesheho umuryango jesho no basaba abakunzi b'umugwi wa Interestare ni barabi cyo bokora nimba narabashimishije koko baheze bantunganiriza ko ndazi ko babishoboye bavuze bati tugomba twihembere umukocha twega abafana ndazi ko babishoboye bavuze ko bakunda umugwi
ico boshaka cyose mu gibo gikora iyo basize ingufu hamwe je nibaza ko ntabataye ndabakunda bambaye inyuma cyane n'ubu ndacari kumwe nabo abakinyi nabo nyene ndabakunda ni sawa nabana biwanje dufite ni imigenderanire myiza n'abakinyi bose uburongozi bushasha nabwo nyese ndabwanka ndabukunda mugabo muri demokrasi udashimishije n'ikintu urahagarika turi muri demokrasi nico gituma nashimye guhagarika dusubiye inyuma gato koca birazwi yuko iyo ugiraniye amasezerano iyo ugiye kumenyereza umugwi ategereza kuba amasezerano wagiranye n'umugwi wa Interstar ameze gute bimeze gute amasezerano mwagiranye n'umugwi wa Interstar amasezerano ya Interstar dufitaniye n'amasezerano y'umwaka wose uyu mwaka wose navuze ko bampaye recrutement bampaye ayo twari twumvikanye ntiyakwiye nabivuze ntiyakwiye harasigaye amafaranga make muri ivyo hari utuntu twama twipasa rimwe mugasi nshino bivugira ngaha ari ibintu byo muri mu muryango nyene Interstar n'umuryango ni association hari ibintu uvugira kuri réseaux sociaux mvuga ni kambiki banga mugari utuntu twinshi tutora tugenda neza twumvikanye usanga tutanshimisha notama uravye nk'ubu kuba ntarahembwa urumva yuko batubahirije amasezerano twavuganye nico catumye mvuga nti reka mbanze mbangire gato koca birazi yuko iyo umuntu atagutunganyiriza uca ugenda mu butungane mbega nturatanga ibirego vyawe kwishira mu mupira w'amaguru kugira Interstar igutunganyiriza oya nibaza yuko kira muntu afise ingene yiyumvira cinda afise ingene niyumvira sinihutira kwanza kuja mu butungane bivanye kwanza n'akazi nsanzwe nkora ka misi yose tugize no kubikibanga kurinda umva ndarinda sinshobora kuja ubwo nyene ngo ndagiye mu butungane oya nabantu bize bafise ubwenge abarongoye umugwi wa Interstar bamenyereye ibintu vya football bamenyereye nabo nyene bakora kuko nabo nyene iyo bakora batabahembye ndibaza yuko batubandanya bakora ubuzi nico gituma nabanje namvuze nti reka mbangire baziyumvira ivyashika naho nkabona ntibantunganirije ndafise abakonseil ndubase ndafise umudamu ndashaka kubaza umudamu ati nitware ambwiye ati birekeraho nyene ndashaka kureka nkabirekeraho nyene kuko imigwi ni myinshi si vyiza kwa mako abakuco mu twama twitwara hamwe si vyiza bica bituma dutagaciro cumenga nituzi ico turakora ico gituma no kwihutira kwitwara umugwi wa Interstar ni waramukukurondeye ukavuga ati reka tuze tuyage tuguhe basi n'igice c'ameza 3 canke 2 umaze gukorera wovyemera ashambana akazi kuri kwamye je gikuru ndira gusa ndira yuko mpembwa gusa kugira nanje ndabe ko nobeshaho umuryango wanje ndabingene no kwitunganya nanje ko cyane kandi ndagushimira murakoze cyane kandi karibu